Bakunzi ba BMBC TV aho muherereye hose ndabaramukije amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndizera yuko mwagize ibihe byiza ndetse n'imiryango yanyu. Nshimye kuza muri studio muri rijoro kugira ngo dushobore kurabira hamwe bimwe n'ibindi ku bisanzwe biriko biravugwa hano mu karere k'ibiyaga binini. Magingo aya hariko havugwa ifatwa ry'igisagara ca Uvira ku nyeshamba z'u Rwanda hamwe na manifestation zisanzwe ziriko zirabera mu gihugu kibanyi ca Tanzania, bivuga ko zatanguye kandi uyu munsi. Ibi byose BM4 Plus, Uwezo TV, BMBC n'izindi mbuga nyinshi bisanzwe dukorera ko twarerekanye mu buryo bwiramvuye imvo n'imvano z'ibi bikorwa biriko birakorekera hano muri kano karere k'ibiyaga binini, kandi twashoboye no kwerekana ababiteguye, tuko turanerekana kandi n'abariko barabishira mu ngiro. Rero uyu munsi inje kugira ngo ntange iyindi mbono abantu batariko barabona nkuko je ndabibona. Bamwe bariko bavuga bati nka hamwe inyeshamba z'u Rwanda zofata igisagara ca Uvira, objectif ni yuko zica zibandanya zigashika Karemi. Zimaze gushika Karemi ubwo Tanzania nayo izobigiye en danger kubera ko zino nyeshamba zizoba deja zifise accès ku mupaka cyangwa se ku kivuko ca Kigoma. En plus ziba zifise Uvira, le Burundi aussi sera en danger kubera yuko ziba zifise accès kuri Tanganyika ndetse na accès ku mupaka wa Gatumba. Ubwo ngo bizokoroha ko bashobora kubuza uruja n'uruza rw'indege ku kibuga Melchior Ndadaye. Abiyumvira uku bose ils ont raison, okora yuko ubusesangura swage dutanga twagiye twerekana yuko bino byose bishoboka nka munyeshamba dushobora kwigarura buno buce n'ubundi. Nshimye gato kugarukana ibi kugira ngo kumbure ndabazane mu yindi mbono ngiye kubereka uyu mwanya. Muri kano kanya hariho abantu benshi bakomeje kudutelefona batubwira bati dufise ubwoba butagira uko bungana. Abandi bakadutelefona bati nimutubwire situation ya Uvira ndetse na Tanzania. Abandi bati hariho abamaze gutekera utwabo barinde gusifira imbi kunyeshamba z'u Rwanda zifata Uvira amaze bace bahunga. Ariko ku rundi ruhande mu gihugu cy'u Rwanda nabo nyene niko kuko bariko baradegedwa. Abenshi mu banyarwanda nshaka préciser bari mu bwoko bw'abatutsi bo basenga basaba Imana yuko izi nyeshamba z'u Rwanda ziseme 23 zitofata igisagara ca Uvira kubera yuko bibaza ko igihugu cy'u Burundi coca cataka mu buryo bweruye igihugu cy'u Rwanda nka munyeshamba z'u Rwanda zo kwigarura igisagara ca Uvira maze zigahenzira Red Tabara kugira ngo ushobore kuza gutera igihugu cy'u Burundi. Nagomba ngire gato ico ngiye kuvuga aha. Ibice byinshi biremeza yuko nka munyeshamba z'u Rwanda zo kwigarura igisagara ca Uvira zirashobora guca ziha inzira Red Tabara kugira ngo ishobore kuba yotera Burundi. Kabone yuko Etat Major ya Red Tabara magingo tuvugana isanzwe iri mu gihugu cy'u Rwanda, plus précisément muri Kigali. Niyo mpamvu igihugu cy'u Burundi camye gisaba leta y'u Rwanda yuko botanga abashatse gutembagaza ubutegetsi hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi nimba u Rwanda rukeneye yuko u Burundi bukomeza kugiranira imigenderanire n'iki gihugu cy'u Rwanda. Kuba kabone ko n'u Rwanda rwakomeje gusaba leta ya Kongo yuko yobahereza aba FDLR kugira ngo leta ya Kongo ishobore kugiranira imigenderanire myiza na leta y'u Rwanda. Uyu munsi leta y'u Rwanda iracinjira muri Kongo yitwaza yuko igiye kurondera FDLR mu gihugu ca Kongo kuko bazi ko ariyo bahungiye kuva muri 94. Nimba leta y'u Rwanda yidumbagiza mu gihugu ca Kongo
kurondera FDLR nka hamwe inyeshamba z'u Rwanda zise M23 zofata igisagara ca Uvira zigaha inzira Red Tabara kuvyonga Uburundi, ni igiki cobuza Uburundi kwinjira mu Rwanda kurondera iyi Red Tabara? Magingo leta y'Uburundi isanzwe ifise ivyemezo byuko etat major ya yizinyeshamba z'u Burundi Red Tabara isanzwe iri mu gihugu c'u Rwanda. Ubwo rero abariko barahunga mu Rwanda ku ruhande rumwe umuntu arashobora kubahereza raison, ariko ku rundi ruhande umuntu aca yibaza ati aba bariko barahunga mu Rwanda ni kuki bahungira mu Burundi magingo bazi yuko nka mu Burundi bwonatera n'u Rwanda rushobora kugira hoplike ku Burundi? Akana kabaza umuntu umwe n'ubundi ashobora kwibaza kumbure kugira ngo abishire mu bwenge arabe impamvu bantu bariko barahunga bava mu Rwanda bagahungira mu Burundi. Ku rundi ruhande turiko turabona imyigaragambyo yazanye izindi nguvu mu gihugu ca Tanzania, aho mbere abigaragambya uyu munsi byagaragaye yuko bari bafise n'inkoho, nkuko byagaragaye mu majwi abari kubigaragambya basohoye babonye indege yo mu bwoko bwa helicopter y'igihugu ca Tanzania, aho bavuga bati ni murabe ngijya helicopter ni munyegeze ayo mapistole mufise. Ibi byateye urujijo bamwe n'abandi, aho baci bavuga bati noneho karabaye Empire Hima ku mugaragaro iragiye ahabona, kubera yuko ahari hananiye inyeshamba z'u Rwanda bisa nkaho hari kuhasa nahaja intege nkeya. No muri Tanzania naho turiko turabona abigaragambya ku mugaragaro bazanye inkoho, biboneke yuko rero baje biteguye nka hamwe biciye mu nzira y'imyigaragambyo bikanka bishobora guca bija mu nzira z'inguvu bagakoresha inkoho kugira ngo barabe yuko bashika akundunduro y'ivyifuzo vyabo. Ibi hamwe n'ibindi nivyo abantu benshi bakomeje kwibaza, ariko ku rundi ruhande ndashaka ndababwira yuko akananiye umugabo n'uwundi karamunanira. Turavye imyigaragambyo yari mu Burundi 2015 nta warazi yuko nijya kudeta bateguye yari gushobora kurata, nta warabizi, kubera yuko ni kudeta yari yateguwe bien sûr n'igihugu cy'u Rwanda mugabo cifashishije abari basanzwe bari mu mugambwe uri ku butegetsi bafadikanije n'abahoze mu gisirikare ca kera gitwara leta ya Buyoya. Ibi byari bigoye ko umuntu yo kwiyumvisha yuko ijya kudeta yari kurata. Muri Tanzania na magingo aya abasanzwe mu myigaragambyo kumbure baravye uburemere bw'ibihugu bibari nyuma, baravye ubushobozi bino bihugu bibari nyuma bafise, barashobora kwibaza yuko badashobora kunanirwa gushika ku ntego zabo. Ariko kandi ku rundi ruhande umuntu ashobora kuvuga ati ivyatumye bananirwa mu Burundi kubera iki bitotuma bananirwa muri Tanzania? Kubera yuko abateguye kudeta mu Burundi nako babicishije mu myigaragambyo ni nabo bari kubategura kudeta muri Tanzania babicishije mu myigaragambyo. So narinje rero muri kino kiganiro cy'aya masaha y'ijoro kugira ngo mbwire abari kubadukurikirana nta mpamvu nimwe yuko umuntu ari mu Burundi ashobora guhugumbwa, ashobora kugira ubwoba kubera imyigaragambyo muri Tanzania hamwe n'intambara ziri muri Kongo. Uti kubera iki? Bakomeza kubatera ubwoba bababwira ngo ntimuzoronka aho muhungira kubera yuko ngo Tanzania hari imyigaragambyo no mu Rwanda ntimushobora akuhaja. Ariko mumbabarire ndababwira akantu kamwe kumbure akaza gutuma mwiyumvira cyane. Abarundi tutahunze igihugu ya myaka leta yari twari dufise ariyo yatora amabombe ikadutera twebwe abene gihugu. Leta twari dufise yaduze indege z'ubwoko bwose yari ifise ikaturasa, zaba za helicopter zaba za zambradi n'izindi.
mugabo tugatena tukaguma hano mu gihugu. Ubu niho twohunga igihugu tuje kuraswa n'inyeshamba, magingo amabombe yo kurasa izo nyeshamba twoyatora mu kabati. Ndashaka abarundi akakara mukiyumvire ko cyane. Ubu amabombe yo kurasa inyeshamba tuyatora mu kabati. Ubu niho twohunga igihugu magingo ya myaka leta yaturasa amabombe dufise imigobori n'amatopito n'imipanga. Guys, nibareke kubatera ubwoba kabisa, nibareke kubatera ubwoba. Akananiye umugabo n'uwundi karamunanira, kandi mwibuke yuko agati gateretswe n'Imana ntigahenurwa n'umuyaga. Son Excellence yavuze ngo ni jambo uko ndaryiyumvire ko kenshi ndarironka mo inspiration. Yavuze ngo in follow nka mu Rwanda gokunda Bujumbura ruciye muri Uvira, nta kabuze natwe Burundi tuzokunda Kigali duciye mu Kirundo. Muri jambo ndashaka nabaye yindi pense nshasha. Son Excellence ntiyigeze avuga ko inyeshamba z'u Rwanda zitofata Uvira, kandi mukiyumvira gusa yavuze ngo nkamwe zofata Uvira hamaze gakunda Bujumbura ziciye Uvira. Nta kabuza natwe abarundi twokunda Kigali duciye Kirundo. Donc mu mvugo yiwe ni mvugo yari plus diplomatique, ni mvugo mu byuko yari plus diplomatique, kandi ndahamya ko ijya mvugo niyo yatumye ibintu bihinduka hano mu karere kibiyaga binini. So muri rijoro dabone mureme nta nyeshamba z'u Rwanda zirashika muri Uvira. Reka mbe verdict, nyeshamba z'u Rwanda ziracari aho bita Ruvungi niho zikiri, ntabwo nubwo zirashika muri Sange. Seulement que ziko ziratera ibiturika muri hano mu hafi ya Uvira bien sûr, mugabo ni muri Kiriba Ondesi. Bakwa duza drone zabo bakaza gutera ibiturika haje. Ariko ndagomba ndabamenyesha yuko even zoshika Uvira nta mpamvu nimwe yuko umurundi yogira ubwoba, nta mpamvu nimwe, kubera yuko FDNB turayifitiye confidence mu byumve. Kumbure simvuge menshi nk'uburaga, hariho n'ibyo ntashobora kuvuga hano kumbuga kumbure jewe mbanzi mugabo nibikiye. Niyo mpamvu rero umurundi uri mu Gatumba wowe urazi kuri kwinshi gusumba abandi, ndabizi abari mu Gatumba barazi kuri kwinshi gusumba abandi. Wonde n'abarundi bari mu ntara ya Cibitoke ya kera nabo nyine barazi kuri kwinshi gusumbya abandi. Niyo mpamvu ntagomba kuvuga nk'uburaga. Kubari kure ntimugire impungenge, bobo ico bipfuza nuko babarema mu bwoba hama abandi abenshi muhungi. Ndabibutse yuko 2015 mu Barundi bari Bujumbura bahunze ibice 98% nabagiye muri manifestation n'abashigiye coup d'etat ikarata. Sino abandi bahunze nabene gihugu baheye ku mupaka mu Kirundo. Bivuze ngo abo mu Kirundo bahunze ibihuhu, ayo Bujumbura nabo abenshi bahunze amabi bakoze, kumbure abandi nabo bagira ubwoba bw'ibihuwa baronka ku bitangazamakuru bitandukanye. Umwanya twajemo ni wawundi. Ibitangazamakuru byo mu Rwanda byasubiye kugira iki? Kuzana amakuru y'ibihuwa, amakuru novuga yo gushikuza, yo gutera ubwoba abene gihugu b'Abarundi surtout kugira ngo bahunge bate bomoke. Ibi bitangazamakuru biriko bifashanya n'igisirikare ca Kongo citwa FARDC abamunzwe n'umugera wo kujya igiturire. Je le répète, abasirikare ba FARDC bamunzwe n'umugera wo kujya igiturire. Sino ndahamya ko ari aba FARDC bapanze neza, bameze neza kabisa. Abo rero bamunzwe n'uwo mugera niyo bari kubafasha inyeshamba z'u Rwanda kure mu bwoba mu bwene ubwo mu bene bw'Igo Kongomani n'Abarundi kugira ngo bumve yuko kabaye mugabo ntikaraba. So niyo mpamvu rero tutogira ubwoba, tureme igisirikare cyacu. FDNB ni igisirikare mpuzamakungu, ni igisirikare cyakamejeje, ni igisirikare gikora ibikorwa kinyamwuga.
ntabwo bahubuka. Ibintu byose bakora ntabwo bahubuka. Ça je le répète. FDNB ibikorwa byose ikora ntabwo ihubuka. Ibikora ku ntumbero runaka. Niyo mpamvu atamurundi numwe yogira ubwoba, niyo mpamvu atano mukongomani yogira ubwoba kubera yuko ibiriko biraba byose ni plan biri ku ntumbero. So guys, burije reka ndike kubatebera kumbure tuze kongera mu bindi biganiro canke tuze gusubira mu biganiro byacu byejo. Reka ngire nti mugire aho mwubahwe. Ciao ciao.